Igisata c'ubutare hamwe cyo kurikiranwa bikwiye kiri mu bisata vyotuma leta ishika kwihangiro yuko Burundi bwo igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 hari mu nama yatunganijwe nishira hamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom. Amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya ibiturire n'amabi asa nayo hamwe n'ibihugu ku isi barabonye igisata cy'ubutare ari ikintu gikomeye gose. Igihugu kiri mu butare cyane cyane mu bihugu byacu bikenye birakunda kubamwe intambara, birakunda kubamwe ibibazo byinshi kubera abantu benshi baba canke ibihugu canke amakungu bakunda kuhiganirwa cyo kurondera ubwo butare buri ngaho hantu. Iyo ibihugu rero bititeguye neza usanga ubutare buba inkomoko y'injyane, ivyo bita mu gifaransa minerai du sang. Ugaca usanga ari ubwo butare buza burashoka hanze bagomba gukoresha ibitari byo. Nico gituma haci hafatwa ingingo ku isi yuko ubutare bwo kwimbwa canke bukarondegwa hakurikijwe amategeko. Duhere muri CIRGL. CIRGL nishira hamwe gibihugu mengo 11 biri muri Afrique Centrale. Ivyo bihugu 11 byaciye bishiraho amategeko ivyo bise les 6 outils de la CIRGL pour la traçabilité minière canke pour la gestion transparente minière. Ikindi twagomba dushime kuri leta y'u Burundi, murabizi neza yuko yari yaratanguye umugambi wo kwinjira mu kintu bita ITIE. ITIE nishira hamwe mpuzamakungu gibihugu kugira ngo ubutare bushobore gukoreshwa neza hanyuma kandi bushobore gufasha ibihugu. Iryo shira hamwe rero gitwa ITIE gibihugu rifise icicaro muri Norvege. Hanyuma Uburundi bwaremeye kwinjira muri ITIE, mu nyuma leta irabivamwo yarabihevye kubera babonye nkeka yuko binjiye byo bagora amakosa yakogwa mwico gihe yuko batoronkaho bayaca. Ubu kw'intwaro y'ubu twarumvise yuko mu namashikiranganje heruka nibaza ko haheze nk'ukwezi canke amezi abiri gutyo barafashe ingingo yuko Uburundi busubira kugenda muri rya shira hamwe ITIE. Ivyo rero leta y'u Burundi imaze gufata iyo ngingo twaciye twumva umutima uruhutse mwishiramwe Oricom kuko twabonye neza yuko leta yafashe intumbero nshasha yuko ibijanye n'ubutare bigiye gufata inzira. Ibanki ya Afrika yitwa BAD mu myaka iheze yaragize icigwa yerekana neza yuko mu Burundi igihe igisata cy'ubutare cyo koreshwa neza ibiri muri ico bigakoreshwa neza yuko amafaranga yova mu butare akava mu butare bwose twimba mu Burundi yuko ayo mafaranga yosumba ayicayi ipampa ikawa vyose biri hamwe. Murumva rero neza yuko igisata cy'ubutare ari gisata kidasanzwe, ari kintu twese tutegerezwa gukorerako kugira ngo dushobore gutera imbere. Mucigwa catanzwe n'umuhinga mu bijanye no gucukura ubutare akaba n'umwigisha wo muri kaminuza yerekanye intambamyi ziri muri ico gisata. Imvoje nibaza yuko zihagaze mu itunganywa ry'igisata nyene ubwacu. Hanyuma rero imvo ya mbere novuga ko ibifatiye ku itunganywa ry'igisata hamuvuga uti dutunganije igisata ubu kuva uyu mwaka gushika ryari ico bagitunganije gute twocongereza ubushobozi gute kugira ngo gishobore guterera. Urashobora bati PIB nivyinjire mugabo utatekanije ingene ivyo bintu bizoshoboka. Aha rero ndashobora kuvuga nti mu bijanye n'amategeko. Amategeko y'ingene ico gisata gikora ameze gute? Ibijanye n'ubuhinga muri ico gisata bumeze gute? Ibijanye ababikoramwo bafise ubuhe bumenyi, bafise ubuhe bushobozi kugira ngo bafashe kugira iyo ico umuntu aba yiteze
gishoboke. Iyo bavuze ko haba nka fuite minière canke hakaba fuite de recettes, ico ni kimwe mu ntambamyi nyamukuru gikomeye gishobora gutuma amahera yateza kwinjira mu kigega ca leta bari biteze atinjira. Ariko umuntu acabanza no kuraba mbega igisata kirimo bande, kirimo ababikoramo bafise ubushobozi buhe. Ufashe babandi tuzi bimba banyiho hariya mu misozi ukabitega ko byinshi, hariho uburyo utoronka nkuko baba bitegekanije. Biraye kugira bishikiwe ko nuko hoba gisata casubiwe mu bushasha hawe ingubu zikwiye kugira ngo gishobore gushika kuri urya mwimbu, atari uko tuzi gisanzwe gitunganijwe uko uno munsi mu by'ubutari bimeze byogorana. Hanyuma ku by'amategeko n'ivy'amategeko navyo birajamwo ingene amategeko abameze, mbega aya mategeko dufise arashobora gufasha ko ubutare bushobora kuzozana umwimbu ukwiye. Amakontra dusinya n'abanyamitahe baza bimeze gute? Amategeko ahari aratuma abanyamitahe baza bakwiye, kandi aratuma n'abaje nabo baheza bagatanga umusaruro uko bikwiye. Igisata c'ubutare c'uno munsi kigizwe hanini n'abanyagihugu bato bato bimba amakoperative, abo nabo ubushobozi bwabo buri naho bugarukira. Tukaba twifuza yuko icashobora gufasha nuko haba ico twita petite mine, grande mine, hakaba amahinguriro akomeye, hakaba ashobora no guca yongera ko ikindi gikomeye, la transformation locale y'ubwo butare bikabera hanyuma bikongereza umwimbu bigatanga n'akazi, aho birashobora gutuma amahera yoduga aduga. Prudence Mbarubukeye yongera araterera ico leta yokora kugira ngo ico gisata kizanira akarusha igihugu. Icambere yokora no guhinyanyura amategeko ari navyo ubu birimo. Kuva na kera hagumye hazahinyanyurwa amategeko, uko igihe kije hazanana n'ingorane bijanye. Ubu rero nk'ubu amategeko araheza agasubirwamo hisunzwe aho igihugu kiba kigeze n'itegekanywa ry'ubutunzi kiba kirimo. Abakora muri ico gisata haba ku rwa leta canke abandi bakaba bafise ubumenyi bukwiye kugira bashobore kubikurikirana, haba mu byo gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amategeko, mu gukurikirana ingene ibikorwa ku rubuga bimeze, hamwe n'ingene ikoreshwa ry'amafaranga ava muri ivyo by'ubutare itozwa n'ikoreshwa bigenda. Waserukiye ikigo ca leta kijeje gucukura ubutare n'amakarriere OBM mu mfunyapfunyo y'igifaransa Kamahoro Alphonse nawe yashikirije ko naho biruko leta iriko irakora utwigoro tutari duke kugira ngo ico gisata gitere imbere. Leta ibicishije ku bushikiranganje bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, ego no gaca bija mu kigo OBM. Hariho utwigoro twinshi kandi tuzotuma igisata gitera imbere, na cane cane ko haheruka kujaho itegeko rishasha code minier genga igisata cyo gucukura mu Burundi. Haruhande y'ivyo ubu naho nyene hariko haratunganywa bucana byo nyene bija habona amategeko mperekeza y'iyo code, hakaba hariho n'umugambi wo gutunganya nyene igisata bushasha. Mwiyo mwa mategeko mperekeza hari ibindi bishasha birimo vyiza bizofasha ku gisata gitera kija imbere. Bishasha birimo nuko hari uburyo bushasha bwo gucukura butahoramwo bwagiyemwo, twovuga exploitation semi-mécanisée na exploitation mécanisée, ivyo ntivyahoramwo. Hama hakaba hemewe nuko ubu hoba installation des unités de transformation, amaraffinerie, eka n'ibindi bitari bike biriyo by'ingirakamaro vyerekana ko igisata muri bakamategeko utuza dufisa zoba yuguruye gusumba. Abatanze intererano bari muri iyo nama basavye leta gushiraho ibisata vyigisha ibijanye no gucukura ubutare mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro, hamwe nuko abacukura ubutare bokingirwa na cane cane kubijanye n'amagara yabo.